ndumiwe. Yaguciye inyuma. None nimba wabyumvise ko gumumbaza kuko ushaka kunkuramwe amakuru. None twige tubarire. None uwo muhungu mukundana uvuze ko yabasi yabikora birinze guca aho byari bigenewe gukogwa apana kuguca inyuma. Bisigura ibyo mwakoze byose yacishije inyuma. Ego nuko yanciye inyuma kandi yambabaje. Anguma mvira mva amaraso. Sali bakunzi ba Inyishu media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza canje nta Jesus Carmelo ndingaha anye ndi kumwe n'umwana w'umwigeme ahantu twumvise amakuru ati hari umwana aguma arira umwanya munini ya cyane twege ntituzi ibintu byaba byamushikiye kugira ngo aguma arira nkuko mubona ngaha anye aricurikiriye je ndibaza iyi nkuru vraiment irababaje kubona umwana nk'uyu unyaguma yicurikiye problème sister meze neza no kuvuga ntavuga nyimba umuntu yabaye iki vraiment dada good Nashitse ngasanga utwiduje ngaha anyo uri mu vyiyumviro byinshi cyane wicurikiriye ni sawa no ni sawa nkuko mubibona menga ntumeze neza mu maso ntukeye wabaye iki washikiwe n'ibiki ebana jemeze neza ni mu ndeke meze neza si twe tuvuye hanze batubariye amakuru avuga ati hari umuntu amazi iminsi bamubona aguma arira yicurikiriye ntibazi ikibazo afise kandi ni umwana w'umwigeme hamukacu tubarira ngo umeze neza none mbenda kubaza sinzi kwanzi wabahamagaye eske umuntu birabujije uharira none nshatse kurira sindire ko mumbabarire je ndire kuko nta kindi nokora atari kurira kandi je natanguye no kubyibagira none we nawe je mbaye wande kamana yacu ikintu ufise cyo wovuga atarukurira nire ko umuntu tuzi arira ababaye agatwenga nezerewe we nawe umwanya wose urababaye wama mu marira burya utumubabara pana kubabazwa utumubabara pana kubabazwa washikiwe n'ibiki basi tubarire sister nibiki byagushikiye kurira umutima ukomeye nibiki byagushikiye icyugura umutima ukomeye n'ubutarabona muhungu DJ Kali byankoreye jewe Imana imubabarire umuntu Kali ninde kuri wewe ni giki namufashe nk'umuhungu nkunda ndamuha umutima wanje wose nta kimwe yansabye ndakimwiye mubwe byankoreye jewe naco nobivugako wamuhaye umutima wamuhaye urukundo none umuntu wahaye umutima w'urukundo ari kubwawe kugira nawe aguha urukundo none yakuzaniye amarira kweli je kugeza akanya ndiko ndiyumvira eske abahungu bakunda iki bashaka iki kubera basi mana we genda pfu bayuande kamana sasa sister reka kuturiza natwebwe rega twohava dusanga abantu dufise imitima yoroshe natwe tworira hewe byankoreye kubivugana nko kwimara amazi mama wanje yabonye nk'ibi bintu muri kumuragira nga amaze kuvyumva kuvuga ukuri erega nyimba mwakoze icaha nyimba mwacumuye byagufashe ku nguvu yatuma bazafata ku nguvu magufata ku nguvu bisigura rero ntiyagufashe ku nguvu yamfata ku nguvu basi agaca aho bitegerezwa ku
mugaje kucanca inyuma kweli. yagize gute yaguciye inyuma None nimba wavyumvise ko gumumbaza kuko ushaka kunkuramwo amakuru. twige tubarire none uwo muhungu mukundana uvuze ko yabasi yabikora birinze guca aho byari bigenewe gukorwa apana kuguca inyuma bisigura ibyo mwakoze byose yacishije inyuma Ego nukuri yanciye inyuma kandi yambabaje. Anguma mvira mva amaraso. Guje tapfuye. Mama njiri yabimenya aranyica yarabaye wandika amara. none mu kugira none acisha inyuma yakubariye gute n'aya majambo yakubariye we kutamwari yacisha imbere Nako nagize mugabo mwe abahungu murazi naye. Umuhungu yashatse kugera ku cyo ashaka arakora ibyo ashoboye byose. Umva reka kumbaza ibibazo uri kurangira nawe mu mutwe. Gusa ndabasabye mu mvimbe shaka kuvuga amajambo menshi. none inyuma none muri ko murabikora aciye inyuma wanezerewe canke Ariko iyi situation mbona ubona nsa n'umuntu nyene akibikora nanezerewe. Kumengo nabwenge ugira nawe. Ubona nsa n'umuntu yanezerewe kweli. ariko ntibyashitse nimba washikiwe n'ivyo bibazo ushobora kutubwiza ukuri tije umuhungu dukundana basi kubera iki ataciye imbere aho nyene dushaka kumenya tubarira impamvu ataciye imbere ntiwari wahamuha nakubwiye ati naramukunda nari pu kumwica cyashaka cyose rero shaka kubivuga n'ukuri ibi bintu bikomeye cyane civyo je sinahora ndavyumva ku barundi ko hari abahungu b'abarundi usanga bakunda guca inyuma abakobwa baruzuye nahora ndabyumva ubwa nabyibone mbere yambwiye ntibyakunda hako umukobwa yamuha imbere tubamuha inyuma umva rero je man none hajya yashizeyo umutwe gusa canke yahereje sinzi ndabona ivyo bibazo vyawe kurangira mu mutwe umviriza uri umujournaliste sinzi waguhamagaye nga mugaye ivyo vyose aje kuri akazi kiwawe rero kuri akazi kiwawe mbabare naje nkora kiwanje mbabarire ndire ko nivyo mbona yuko nokura nawe kweli wamuhaye nyene hamaca inyuma none hajyanye no kumenga munsi hawe harakanye n'amaraso canke n'amazi ariko ara je wicarane sinzi ivyari ivyo ndabibona uko nyene ni nk'ubu usanga yaguteye ibintu by'ibigwara yacishije hari inyuma none ko nawe wowe uhuye n'ikibazo ugasista je nabihaye Imana nizo ndihira kweli nta kindi nokora Imana yaneguriye yuko jewe nzopfuka sireka mpfe kuko naco maze co mfise novuga atari kwiyahura gusa mvume ngo nokwiyahura mve muri ino si muri sana assistant ibi bintu n'ukuri birababaje cyane ico gihungu n'ikivume n'ukuri sha abahungu bameze uko mwese mumeze ico kimwesha hana twese hari abantu bafise iyo mico n'abatayifise kweli ndahakuriye iso ndahakuriye icigwa nzosubira sister twe rero have tugende nico gihungu ca kari naco wokinyereka ahantu co bakiri basi bibari ari babonye ko nzanyishimete ce ndumiwe n'ukuri ibintu ndavyumva ku bantu bo hanze sinzi ko mu Burundi naho hari ico kibazo sister bandanye wihangana vraiment gusa ico no kubarira basi wogenda kwa muganga bakaraba ko bokugirira ubutabazi kwa muganga batwara amenyo cyangwa ugenda umusekera muganga agaca kuvura muri sana ko nzanyishimete nukuri mubandanye mudusabira ku Mana
twege turagenda tugahura n'ibintu byinshi cyane kuze timya kamera ndumiwe